Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu mutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi baturiye ishamba rya Kibira bari mu bwoba bukomeye cane kubera ukuntu hazindutse humvikana inkoho ziremereye ndetse n'amasase atari make, bakanabona imiduga ya gisirikare iriko irekerekeza kuri iryo shamba rya Kibira. Hakaba hari amakuru avuga ko byanze bikunze umwanzi yaba yamaze kwinjira mu gihugu c'u Burundi, mu gihe andi masoko yemeza ko ibiriko birabera mu Kibira biteye ubwoba kandi ari ibintu bigiye kugira ingaruka zikomeye cane ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba hari n'amakuru avuga ko cyaba ari igihugu cibanyi c'u Rwanda cyaba cyohereje abarwanyi mu ishamba rya Kibira kugira ngo bajye kurwana n'ingabo z'u Burundi zemeye kwifatanya n'interahamwe zicumbitse muri iryo shamba kama rya Kibira risanzwe ribarizwamwo imitwe yitwaje ibigwanisho harimwo irwanya leta y'u Burundi ndetse n'irwanya leta y'u Rwanda. Ariko ibiriko birabera muri iryo shamba bikaba byateye ubwoba abanyagihugu batari bake, bakaba bemeza ko benshi muri bo batanguye guhunga bakerekeza mu bice bitegereye iryo shyamba, kuko bona neza ko umwanya uwo ari wo wose ibara rishobora kugwa, kuko bamaze igihe kitari gito babona imiduga ya gisirikare iza muri iryo shamba. Kandi igitangaje kinateye ubwoba nuko imiduga itwaye abasoda baba bacikaniye ku rugamba ndetse n'inkomere iriko iraca aho ngaho. Benshi bakavuga ko byanze bikunze ibiriko birabera muri iryo shamba rya Kibira byaba biteye ubwoba. Benshi bakemeza ko umutekano mu gihugu c'u Burundi wamaze guhungabana, mu gihe benshi bemeza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye atakiza bushobora kugeza ku Barundi uretse kugumya guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi biteye ubwoba kandi byerekana ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD imaze kunanirwa gutwara igihugu c'u Burundi, yari ikwiye gutanga imihoho. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane, aho amashirahamwe ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu, abanyepolitike batandukanye bemeza ko igihugu c'u Burundi cyamaze gufatwa mpiri na CNDD-FDD. Bakabasaba abarundi bose yaba bari mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu ko bafatana mu nda, amaze bagashaka uburyo ki bikuraho iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro y'agacinyizo, iyi ntwaro imaze imyaka myinshi ikora amabi akomeye cane. Benshi bakemeza ko impfu ziriko ziribonekeza mu gihugu c'u Burundi ziteye ubwoba, mu gihe hirya no hino ariko haratorwa ibiziga, ariko bikaboneka neza ko leta ataco iriko irakora ngo ihagarike ubwo bwicanyi. Benshi bakemeza ko byanze bikunze iyi leta idafatiwe imyanzuro n'abanyagihugu, byanze bikunze ataho ishobora gushikana abenegihugu bato bato. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, aka ni kakoryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatevye rero amakuru yacu tatangurire Bujumbura, aho Urukomo isaba inzego za leta kudakoresha uburyo bwa leta canke ibikoresho bya leta mu gihe c'amatora. Ibyo ni ibyashikirijwe na Gabriel Rupyiri arongoye ishirahamwe ry'inshinze kurwanya igiturire hamwe n'abasesagura amatungo ya leta mu nama yatunganijwe n'umurwi w'igihugu ajejwe gutora amatora Seni. Hari kuri uyu wa gatanu igerekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu 2024.
Prosper Ntawongwanimiye mu nyishu yatanze yamenyesheje ko bigoye kugenzura ariko ko hari inzego bitokunda ko badakoresha ubwo buryo, aho yatanze akarorero nk'umukuru w'igihugu canke inzego z'ubutungane. Yasabye ishirahamwe Urukomo kuzofasha muri ico gikorwa kitoroshe. Ku kibazo c'abanyamahanga bafise karangamuntu, Prosper Ntawongwamiye asaba abajejwe intwaro gusuzuma neza, ndetse basanze hari abafise izo karangamuntu ata burenganzira bafise bazoheze bahanwe kandi hisunzwe amategeko, ndetse n'abagize uruhara rukomeye cane kugira ngo izo karangamuntu ziboneke bose bahanwe bisunze amategeko. Ikarita ndangamuntu ikozwe ku buhinga bwa none ntizoba iraboneka mu matora azoba muri uyu mwaka buca utangura 2025. Ibyo nibihejeje gushikirizwa n'urongoye umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu Seni, Prosper Ntawongwamiye mu nama yahuje n'abafise uruhara mu by'amatora. Iyo nama iriko irabera i Bujumbura kuri uyu wa 17 ukwezi kwa gatanu 2024, ikaba yatunganijwe ku civugo aho integuro y'ibikorwa by'amatora yo mu mwaka wa 2025 igeze hamwe n'ibitegekanijwe kurangurwa. Ijambo rye Prosper Ntawongwamiye amenyesha ko ikarita karangamuntu ikozwe ku buhinga bwa none ko izoba itarakoboneka ngo kuri iyo mpamvu hazoca hakoreshwa iyari ihasanzwe. Asaba kandi abajejwe intwaro korohereza abazoba bakeneye izo karangamuntu hisunzwe intara shasha. Prosper Ntawongwamiye amenyesha kandi ko intara zagabanutse, aho ngo intebe z'abashingamateka zizoba ari hafi 103, naho inama nkenguzamateka ikazoba irimwo intebe 10 gusa mu gihugu cose. Uwo arongoye Seni amenyesha kandi ko amafaranga azokora mu gikorwa c'amatora arenga imiliyaridi 114 yamaze kuboneka. Kubamenyesha kandi ko abegwa n'igikorwa c'amatora muri kano kanya bariko batanga ibyumviro bitandukanye. Ni inkuru nyine tugumya kubatohoreza kugira ngo tumenye ibiriko birakorwa ndetse n'ibiriko birashirwa imbere kugira ngo amatora azagende neza. Narirya benshi bamaze kwemeza ko aya matora atazaca mu mucyo, kuko biboneka neza ko CNDD-FDD iri gufuruguta ibishoboka byose kugira ngo izibe aya matora, kuko bizwi neza ko ata murundi numwe uzongera kujya inyuma ya CNDD-FDD kubera amakosa akomeye cyane amaze iminsi akorwa n'abategetsi bakomoka muri uwo mugambwe umaze imyaka igiye kwaba 19 urongoye igihugu c'u Burundi, ariko bikaboneka neza ko utigeze uteza imbere igihugu, ahubwo ko washize imbere iby'amoko kandi ukaba warashize imbere ibisuma, akaba ari byo biriko biriba igihugu. Benshi bakanemeza ko umusuma wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi ari Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amashirahamwe atandukanye ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu bemeza ko igihugu c'u Burundi cyafashwe mpiri n'umugambwe CNDD-FDD. Amashirahamwe 20 aharanira agateka kazina muntu mu Burundi yasohoye urwandiko kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 26 mu Kiza 2024, umunsi wo kwibuka imyaka 9 iheze zatanguye imyerekano yatanguye ku igenekerezo rya 26 na mu Kiza 2014. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD ugahasha abo bose bayoroheyemwo basaba kubahiriza amasezerano ya Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro. Abarundi benshi bakicwa, abadapfunzwe bagahunga igihugu c'u Burundi. Ikinyamakuru cyacu ndetse gifatikanije n'abandi batandukanye turabacira ku mayange bimwe mu byo twasomye mu rwandiko rwasohowe n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike mu Burundi, aho yamenyesheje ko kuva umunsi Petero Nkurunziza amenyesheje ko azokwitoza ubugira gatatu haciye imyaka 9 ko igihugu c'u Burundi cagize ingorane nyinshi cyane muri politike n'umutekano. Abarundi bari bagiye mu myerekano y'amahoro yo kwiyamiriza ikonyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe yarusha barishwe. Aha bagatanga akarorero k'umwana w'imyaka 16 yitwa Jean Nepomuseni Komeza Amahoro yishwe ubwa mbere n'umupolisi kuwa 26 na mu Kiza 2014 mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura, aho yarashwe amanitse amaboko.
abarundi barenga ibihumbi 25,250 bakaba bakiri mu buhungiro, abarenga ibihumbi 12 nabo bakaba barishwe nk'uko biri mu byegeranyo biharimwo ibya ONU. Ayo mashirahamwe akamenyesha ko ahoza imiryango y'abarundi bishwe, abazimiye bakaburwa irengero, abapfunzwe n'abahunze ndetse n'impunzi zo hagati mu gihugu zibandanya guhohoterwa bikomeye cyane. Bakavuga na cane abahoze mu gisoda ca kera ex-FABU bama bariko barahagarikwa, bamwe bakakuburirwa irengero bigizwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Benshi bati Uburundi bwacu bwishwe n'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD, akaba ariyo mpamvu umutekano ubandanya guhungabana mu bisata nka byose, aho benshi bavuga ko iki gihugu c'u Burundi kigeze ku mfiro, kandi abandi bakemeza ko byanze bikunze biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi bidashobora guhagarara mu gihe abarundi batabafatanye mu nda ngo bikureho iyi ntwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Tuvuye kuri ayo makuru ariko aravugwa ku bijanye na politike ndetse n'agateka kazina muntu, amakuru yacu tabandanize ku nkuru ihambaye cyane kandi iteye ubwoba iri kuvugwa mw'ishamba rya Kibira, aho abarundi baturiye iryo shamba rya Kibira cyane abatuye Mabayi bari mu bwoba bukomeye cyane kubera imiduga y'abasirikare iriko irajya muri iryo shamba rya Kibira, bikaboneka neza ko indi iriko irasohokamo kandi isohokanyemwo abasoda, biboneka neza ko ubuzima bwabo butifashe neza, abandi bamaze gucikana. Amakuru adushikira avuye mu nzego z'umutekano akemeza ko mu ishamba rya Kibira ariko haraberamwo intambara ikomeye cyane kandi intambara iteye ubwoba, ishobora gusiga isambuye ibintu nka byose ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoze ikosa rikomeye cyane yiteranya n'igihugu c'u Rwanda, mu gihe amakuru adushikira avuga ko igihugu c'u Rwanda cyari kimaze igihe gikingira ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi ko no mu rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni yabisobanuye neza, akavuga ko igihugu c'u Rwanda aricyo cyatangaga amakuru kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bigatuma umugambi yari afise wo gutembagaza ubutegetsi umenyekana hakiri kare. Murazi neza nyine ko iyo u Rwanda rutahaba ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye baba bwaratembagajwe na Generali Arengiyome Bunyoni. Ibyo byose Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyigeze abireba, ahubwo yakoze ikosa rikomeye cyane yiteranya n'u Rwanda, aho yarwagirije ibintu bitandukanye kandi bihambaye birimo no kwifatanya na Red Tabara. Benshi bakemeza ko ibyo bintu rwose bitigeze bibaho, ko u Rwanda rutigeze rwifatanya na Red Tabara kandi ko ataho ruhuriye narwo, ahubwo ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ikimwaro gikomeye cyane kubona ariko arifatanya n'interahamwe muri Kongo kurwanya M23, bikaba byaratumye ahita akora ibishoboka byose kugira ngo ace umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ariko nanone mu kuvuga amagambo akomeye kandi asesereza acanishamwo abanyarwanda, bikaba byaramugizemwo ingaruka zikomeye cyane, kuko we ubwe ari mu gihugu ca Kongo, ku murwa mukuru w'igihugu ca Kongo Kinshasa, yatangaje amajambo akomeye kandi asesereza, aho yavuze ko agiye kwifatanya n'abahunze igihugu c'u Rwanda barimwo abajenosideri babarizwa mu mutwe wa FDLR kugira ngo abafashe gukuraho ubutegetsi bwa nyakubahwa General Major Paul Kagame. Ayo majambo yavuze akaba ataranejeje abe Kigali, nabo bagahita bategura ibintu bikomeye cyane. Nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ashikirije iryo jambo, yahise atumira izo nterahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR maze ziza ku butaka bw'u Burundi mu ishamba rya Kibira, aho ziriko zirahabwa imyimenyerezo ya gisirikare, ndetse bikaba biriko birakorwa hifashishijwe abasirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure, bakaba bitegurira gutera u Rwanda. Ibyo igihugu cy'u Rwanda kimaze kubimenya ntikigeze kibyihanganira, nacyo cyahise gitegura ibindi bintu bihambaye cyane, harimo kwivuna hakiri kare, nk'uko mubizi ko u Rwanda rutera rudaterwa. Akaba ariyo mpamvu amakuru adushikira ava mu nzego z'umutekano avuga ko abari mu ishamba rya Kibira bariko barwana n'abasoda b'u Burundi baba bakomotse mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ari amakuru tukibandanya gutohoza, nituza kumenya bishasha tukaba turi buze kubashikiriza duciye kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wica ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.